Guys, muri iyi video nje kukwereka ukuntu woshobora gukoresha application zibiri carimwe kuri telefone yawe kandi ukazikoresha mu mwanya umwe. Murumva yuko ari akantu k'ubwenge abantu benshi batari bamenyereye ko telefone zabo zogakora. Gumana nanje rero kugira ushobore kubona aho kantu k'ubwenge nashoboye kubategurira uno musi. Guys, je ndabategurira ibi vyigwa ni Joe nyene Black Obama umanda batamwo tudutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Bana nanje rero gushika ku mpera ya video kugira ushobore kubona ako kantu k'ubwenge kagiye kuza karaborohereza gukoresha telefone ukaraba ibintu bibiri carimwe kandi ari ama application atandukanye. Guys, nk'ubu nk'akarorero dufate uri gukoresha nka Facebook, dufate uri kuraba nk'aka video kuri Facebook, rero bikaba ngombwa yuko hari n'uwundi muntu muri ko muravugana kuri WhatsApp. Je kukwereka ukuntu iyi ekra yawe rero ya telefone wocu yigaburamwo ibipande bibiri ku buryo igipande cyo hejuru nimba ushaka yuko kijamwo Facebook, ikico hepfo naco kikajamwo WhatsApp. Mugumane rero nanje kugira mubone ako gatrike k'ubwenge nabateguriye. Ariko imbere yuko tugenda na gatrike kacu banzo mfashe ukore kuri subscribe ngaho hepfo, ufite no kugakengeri ucushirako jeme upartage iyi video yisangiza abandi inshuti zawe nabo bashobore kubona aka gatrike k'ubwenge nabateguriye. Guys, okay, ntagutevya rero ni mubanze mubifashe hama tugende na gatrike kuno musi. Okay guys, nibaze yuko rero ku muntu turiko turajana yahejeje gukora kuri subscribe. Okay, twagiye rero ico bigusaba ikintu ca mbere urabanza winjire muri application zibiri ushaka kugaburamwo kubiri. Okay, canke winjiremwo muri application zose ushaka gukoresha. Karorero ko twugurure connection twinjire nko muri Facebook. Okay, twinjire muri Facebook yacu. Okay, hama turavuye muri Facebook twagiye muri tuje muri WhatsApp na. Okay, turagiye muri WhatsApp. Aha rero turahejeje izi application rero zibiri twari tuzigiyemo, tugomba tuzipartage tuzisangize iyi ekra imwe ku buryo nza gukoresha Facebook na WhatsApp carimwe kandi muri ekra imwe. Aha rero ikintu cukora iyi application, donc ututubuto to kuri telefone ndibaza mwese muratubona, hariho akarotour ndibaza kamura kazi, hari hako gukupa ugashikira kuri home yawe ya screen, kuri home screen n'akaga kino ku ruhande sinumva ukuntu nokita ndibaza murakazi. Nikaya kabuto fyonze ko hacaka kuzanira ama application yose wagiye urakoresha. Murabona yuko twebwe ari ya ma application abiri urashobora kuraba n'ayarenga. Nk'akarorero turabe nk'iyi gestionnaire de fichier, hama turabe nk'iyindi inshoot nk'akarorero par exemple nyene ndiko ndabereka kugira mubibone. Aha rero murabona aya n'ama application yose twagiye turakoresha, ariko twebwe tugomba izi application iyi Facebook na WhatsApp tubipartage kuri screen. Rero ucuza kuri ya buto yawe aha musi, ucuza kuri ya buto yo kuraba ama application wagiye urakoresha aha musi, ndibaza murayibona ishobora kubiri ngaha ino mu bubamfu canke iri no mu buryo biravana n'uburyo telefone yawe irimo, ariko benshi ndibaza murazi yuko iri no mu bubamfu. Hama ucu yifyonda ko nkuko rero. Okay, hama ucuza urabe application ya mbere ushaka yuko iza kuja hejuru. Twebwe application dushaka yuko iza kuja hejuru ni Facebook, iyi Facebook. Okay, ikintu duwe duca dukora, murabona aka kantu kari impande yo ngaha kuri right, aka kantu ndakabacapire muze kukabona kameze uku. Sorry ndabicapye nabi guys, kameze uku ndibaza murakabona niko duca dufyondako. Okay, aha rero hariho abantu batagafise bivanye ni telefone wewe ufise, hariho umuntu atagafise. Umuntu atagafise nawe rero atakabonye aza guca fyonda ku logo y'iyo application. Ndabibutsa abantu mutazi logo nk'iyi iyi foto ya itwereka ko ari Facebook right, niyo bita ilogo ya application. Ishobora kuba ilogo y'ikintu cari cyose, nk'ubu jewe murabona ko mfise ilogo ya page kuri YouTube hose, iyi ni logo iriko
Okay, rero uca uyifyonda ukagumizako mu gihe utabonye aka kantu. Guys, munyumvirize neza, ndibaza murumva yuko ndiko ndabasigurira neza kugira ntihahave hagira uza kuvuga yuko bitakunze kandi nabasiguriye uburyo bitandukanye. Okay? Hama rero nababwiye utabonye aka kantu aza gufyonda kuri logo ya application, hari gihe usanga iri ngaha nyene aha jiste ngaha bashifyonda kwiyo logo ukagumizako. Twebwe rero kubera kajya kantu tugafise duca tugafyondako. Okay? Duca tugafyondako nkuku. Hama tugaca dufyonda kuri aka kantu kanditse ngo écran partagé. Okay? Partage muca mwumva yuko ari ugusangiza mu rurimi rw'ikirundi. Okay? Nko ku bantu rero amatelefone ari mu rundi rurimi, muze kuraba digiste murabe yuko muza kubona aka karogo, kamurona yuko ari ibipande bibiri, ari tukozemwo ibipande bibiri nkuku ko ndabibacapira kugira muze kubibona fresh. Hama uce ufyonda ko rero kuri écran partage, no kuvuga bona yuko baca banatwereka ya yandi ma application yose twari tugiyemwo, ariko hari ya hejuru murabona yuko hariyo Facebook, ya Facebook Lite. Aha rero ikintu cukora ucufyonda rero kuri ya application, ni kuvuga iya mbere umaze kuyifyonda ko ntuza gusubira gufyonda kuri ka kantu ngaha ku ya kabiri. Kwebwe kubera tugomba dufyonde kuri WhatsApp, ndabibutsa simpaka izi zonyene naberetse, ushobora kubigira kuri application zose ushaka. Aha rero umaze gufyonda ngaha, iya mbere umaze gufyonda kuri aka iri ya Facebook mwabonye kariko twafyonzeko, iya kabiri rero hoho tubabwemeze aha nyene, tubabwemezeko gusa. Okay? Tubabwemezeko gusa. Reka nk'ubu twinjire nko muri iyi nyene iyi WhatsApp ngaha, uca uyifyonda ko gusa nkuko murabona yuko iki gipande cyo hejuru ari Facebook. Murabona yuko aha ari Facebook, aha naho ari WhatsApp. Ndibaza murabona yuko ari akantu k'ubwenge guys. Aha rero urashobora nko kuja muri message kuri Facebook ukicatira n'abantu nyene muba muri abagenzi musanzwe mwicatira nyene tu. Hama ugakora ukaraba utu video nyene guys. Ndibaza n'akantu k'ubwenge aka kantu, ndibaza guys mufashe ugasangiza abandi vraiment, munyereke yuko utuntu mba ndabaha muba muri ko muradukurikirana 5 kuri 5 guys. Ndibaza murayibona Facebook yari yandiko ndakoresha fresh guys. Murabona yuko na kuri page ya Facebook dufise ibihumbi 51 by'abadukurikirana, ndanabashimira cyane ukuntu muri ko muritanga. Okay guys, murabona yuko ari akantu kameze neza. Aha rero urakupa ukishura abantu muri WhatsApp, kandi murabona yuko biriko biba mu mwanya umwe guys. Murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Okay, murabona yuko ari akantu k'ubwenge guys. Abantu batari bamenyereye yuko telefone zabo zogakora guys. Ndabashimira rero ukuntu mubandanya mudushigikira mu gukora kuri subscribe. Mwabonye uko babishiramwo, ushatse gushiramwo izindi ucubanza ukabikuramwo ugaca uhitamwo izindi application guys. Ndibuze udatahuye video neza, subiza inyuma wumvirize neza ahantu utatahuye, uko murumva yuko gerageza kubasigurira ibintu biba bimeze fresh sana. Okay? Ndibaza murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Hama kubikuramwo naho rero, kubikuramwo turakupa kuri ka kabuto ngaha, ya buto yo kukuramwo byose. Ndibaza murayiza pane rya ya home yo hagati, oya dukuramwo n'iyi buto yonyene ngaha. Okay? Turakupa nkuku canke tukashiramo tufyonde kuri aka kari no ku ruhande nyene kamwe twafyonda ko nkuku. Okay, murabona yuko duca tubikupa tugakupa byose nkuku. Ubona yuko duca dusubira kuri ya home screen yacu. Okay? Reka nk'ubu tubisubiremwo kandi guys, tubisubiremwo abatabibonye mu nkurikirane fresh mubirabe. Okay, reka ubu tugire na inshoot, reka tugire na inshoot canke reka dukoresha YouTube guys. Ubona yuko ari akantu k'ubwenge, dukoreshe YouTube. Okay, murabona yuko YouTube yugurutse. Hama icukora rero ukaraba ya application wari winjiyemwo guys. Application ushaka yuko uza kuja hejuru niyo uza gufyonda ko kuri ka kantu hariya. Reka tugire YouTube yuko ariyo dushaka ize kuja hejuru, turafyonda kuri ka kantu ngaha.
hama ufyonde ngaha kuri partage écran partage ufyonde ko nkuku ufyonze ko baca bakwereka application nayo n'izindi wari wagiyemo hama duce dufyonda kuri ya Facebook kuri ya WhatsApp yacu duca dufyondamwa hanyene hagati dufyondamwo nkuku murabona yuko tayari vyamaze kuba ibipande bibiri hari ya YouTube ndaraba neza nkaraba nkinjiramwo oji nkuko muriko murabibona guys mufashe gusangiza abandi aka kantu k'ubwenge murabona yuko ari akantu kagezweho murabona yuko tuba tunabazanira ibintu biba bigezweho kuri telefone okay je nayo wigisha ndabibutsa ni jewe nyene Barack Obama nkengeshanya kuguma ndabaha ibi vyigwa vy'ubwenge guys tubikuremwo rero bibaza tayari mwahejeje kubibona okay tayari mwahejeje kubona yuko ari akantu k'ubwenge mufashe rero gusangiza abandi iyi video mukore subscribe guys ndabashimira cyane rero ku bantu twabanye kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo bye bye tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira nakoze kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo ciao ciao